wombwira umukenyezi uri kurigira ko muri Bibiliya. Jewe kuva ngikizwa nigiye kuri Esther. Ikintu ca mbere cari cyanyigishije kuri Esther, yari umukobwa agumye ibanga. Muraza ari hahandi ko atigeze amena ibanga ry'ico ari. Hanyuma ikigira kabiri cyanyigishije yaritonda, bica bituma agira igikundiro, aritwararikwa. Ikindi cya gatatu cyanyigishije kuri Esther, niyahamira ibintu, kuko kudahamira ibintu byatumye ujya yarabajejwe. Arabona ko uwo mukobwa yitonda adahamira ibintu, ahubwo acaramwitwararika. Ikindi cyanyigishije Esther, yarubaha Imana. Ikindi cyanyigishije Esther, kutamenyera umugabo. Kuko Esther burya ari kwaduka akavuga ati reba icaho bicaka, nandi asa n'umugabo wanje ntacyo bangira. Yagumye yibuka ko ari umwami, akamwubahira ko ari umwami, akubaha n'amategeko. Yabanje gusenga arisonzesha kugira Imana imucira inzira ntayicire. Ariko yabundi ari kuvuga ati mbisa canke reka ntuma umuntu bansabire audience ndamubwire ko mfise ibyihuta. Ariko Esther ntiyakoresheje kumenyera umugabo. Ikindi cyanyigishije kuri Esther, narize kwisonzesha kubw'igihugu. Ibintu biradutse ntabyo bari biteze. Hanyuma nyene nubwo yasunitswe na Moridekayi, ariko Moridekayi siwe yamubwiye ngo niyisonzeshe. Ahubwo yaciye ababwira ngo nimuze dufate iminsi 3 namwebwe nyene mu nsengere, na jewe nzokwisengera kugira Imana imucira inzira. Numvise ikibazo kibaye kwikubita mu masengesho kugira ngo Imana icinzira, niho navyigiye kwa Esther. Kindi cyanyigishije kutihutageza kuvuga ibintu. Amaze kumutumira umugabo wiwe, ntiyashitse amubwira ivyo yifuza. Natwe akira kuva ku kazi tukaca tutangura kuyadonda yose. Yaranyigishije kugenda buke hamwe ndamuronkeye mu nzu ari umwami. Navuga nti Esther, nubwo yari yamuronse ujya munsi yagiye buke, reka nanje ndindire, kumbure si uwo mwanya mwiza. Naramwigiye ko kugenza buke ntiyihutagije kuvuga, yamurindirije kubanza kumworosha umutima, amuryoshya kugira ngo azoze kubivuga biryoshe avyumva neza, kubera yabanje kumuhendahenda. Bwa Esther bitashoboka byarashobotse. Nanje ndandabaho nzi nibujya ibitashoboka byoshoboka. Kumuzamu ava kwizamu ukazusanga yagiye kuba wa kabiri ku mukuru w'igihugu. Mugabo byose byavuye na Esther yaragize uruhara. Hanyuma rero ndumva yuko na Esther yizeye yuko ibidashoboka byoshoboka. Njambaho nanje nizera yuko ibidashoboka byoshoboka, kandi hari byinshi nagiye ndabona bishobokera, nabona umengo ntibyoshoboka. Umuntu wese agira umukenyezi yigiye ko turabafise aha muri Bibiliya benshi bakora ku buzima bwacu, dukwiye kwigirako. Nivyo hariho nabandi banyigishije ibindi, ariko wanyigishije byinshi nagumye mfashe mpanza amaso yari Esther. Na wewe ugira umukenyezi nk'ubu aho woshika ahantu umuntu akakubaza ni uwuhe mukenyezi wo muri Bibiliya yakwigishije, ugaca ubivuga utakekeranya, kandi uvuga udomako icyakwigishije kuri we. Kuko tutagize nabo turabirako usanga twabikoze nabi. Imana rero ibahezagire, tuba abagore b'abanyabwenge.